Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa mu gihugu c'u Burundi, aho mu gisagara ca Bujumbura hatezwe ibiturika hafi ya hose. Amakuru adushikira akavuga ko ibyo byakozwe n'akarwi gashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, nk'uko umumenyesha makuru Bob Rugurika aherutse kubitangaza, aho yavuze ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwemirije gukora ibitero bikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, bukabyekeka ku gihugu c'u Rwanda ndetse n'umuhari Tabara urwanya leta y'u Burundi. Ibi nyine akaba ari byo bimaze iminsi bikorwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Murazi nk'ibyabaye ku munsi w'ejo mu isoko ya Ruvumera, aho mu gatondo nta muntu n'umwe ari wemerewe gushika muri iyo soko ya Ruvumera. Amakuru adushikira akavuga ko bari bahateze ibiturika, bashakaga guturira iryo soko ryose nk'uko baturiye isoko nkuru ya Bujumbura, ariko Imana igakinga bagahita bafata wari uriko arakora ibyo bintu. Bamubajije bagasanga yarabitumwe n'abakomeye cane begereye Perezida Evariste Ndayishimiye, aho harimwo umujenerali uhambaye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi ukomoka muri CNDD-FDD, uri gukora ibishoboka byose kugira ngo acafuze umuhari Tabara kandi acafuze igihugu c'u Rwanda, ariko nanone akabikora mu ntumbero yo kugira ngo ahende Perezida Evariste Ndayishimiye ko bari kumwe, ariko mu by'ukuri batari kumwe, kuko ni wamuhanuye ko ibyo bisasu byategwa mu gisagara ca Bujumbura ibitari bike bikononwa kugira ngo Tabara ifatirwe ibihano. Ariko nanone abasesengura ibiriko biraba bakabona neza ko byanze bikunze Perezida Evariste Ndayishimiye bagira ngo bamuture umutego ukomeye cane adashobora gusimba. Akaba ariyo mpamvu ibiri kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba. Turaza kugaruka ku makuru ahambaye cane y'ibyabariye mu isoko ya Ruvumera ndetse n'uwari watumye ibyo bintu, ndetse n'ibindi bice bitandukanye cane mu gisagara ca Bujumbura byamaze gutegamwo amagrenade, aho isaha n'isaha ibara rishobora kugwa, aho nyine abashaka guturitsa ugisagara ca Bujumbura bavuga ko ari mu ntumbero yo gucafuza igihugu c'u Rwanda ndetse n'umuhari Tabara. Ariko nanone benshi bakabona ko ari uguta mu manga Perezida Evariste Ndayishimiye. N'amakuru menshi twabateguriye arabana n'umutekano tugira ngo tubashikirize. Ico busabwa nta kindi, ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Isoko ya Ruvumera yahavuye yugururwa isubira gukora, ariko hafashwe ingingo zikomakomeye zerekana ko umutekano waba ugiye guhungabana umwanya uwo ari wose mu gisagara ca Bujumbura. Nk'uko twari twabibabwiye, isoko ya Ruvumera yazindutse yugaye, nta n'umwe yari yemerewe kwinjira. Hagumye havugwa amagrenade yatezwe indani muri iyo soko. Haciye haba inama ku bakorera muri iyo soko bose. Inama yabaye isaha 5 ku kibuga c'umupira w'amaguru kuri Paroisse Saint Auguste, yakoreshejwe n'urongoye igipolisi muri zone Buyenzi n'icegera c'urongoye isoko ya Ruvumera. Muri iryo nama abakorera mu isoko ya Ruvumera ntibigeze babwirwa ibyabaye ibanga rikomeye cane, kubera ko nyine bamaze kumenya ko biriko birakorwa n'abategetsi. Akaba ariyo mpamvu babihishe abanyagihugu. Abakorera muri iryo soko basomewe gusa ingingo zafashwe, kandi ingingo zikomakomeye. Mu ngingo zafashwe harimo hagiye kugururwa imiryango 2 gusa y'isoko, iyindi izoguma yugaye. Kirazira ko witwa umumasayi asubira gutembera muri iryo soko. Kirazira ko abadandaza bita abavanderi basubira kuboneka batembereza muri iyo soko.
Izo ni ingingo zihambaye ariko zerekana ko byanze bikunze abategetsi bo ku rwego rwo hasi bariko barwana n'abategetsi bo ku rwego rwo hejuru, kuko icyatumye batabwira abanyagihugu ibyabaye nyirizina nuko basanze umuntu ariko aratega grenade yabitumwe n'umujenerali ukomeye cyane wegereye Perezida Evariste Ndayishimiye. None ni ibiki koko byabaye muri iyo soko ya Ruvumera? Ibyashitse muri iyo soko byagizwe ibanga n'abategetsi, ariko mu matohoza twakoze twashoboye kumenya ko muri iyo soko hari umuntu yafatanywe amagrenade ejo hahise ku igenekerezo rya 28 ukwezi kwa gatanu 2024 mu masaha y'umugoroba. Agifatwa yarabajijwe cyane mwibanga, aca aravuga ko yazihawe kugira azitege muri iyo soko kandi ko bashaka kuyiturira yose. Uwo muntu tutarashobora kumenya umwidondoro yaciye yerekana aho yari yamaze kuzitega hose indani mu isoko. Mu makuru twatohoje izo grenade zaciye zitegurwa ako kanya byihuse, ariko nanone bikaba byarababaje umutegetsi ukomeye cyane ufise ipeti rya generali mu gihugu cy'u Burundi. Icagaragaye nuko mu masaha ya gatondo kuno munsi wa 29 ukwezi kwa gatanu 2024 muri iyo soko hagumye haboneka abategetsi benshi batandukanye binjira indani bongera basohoka kugira ngo barebe ibiriko biraba. Twibutse ko iyo soko nyine ya Ruvumera iguma iberamwo ibintu bisiga ubwenge. Ku igenekerezo rya 4 ukwezi kwa gatatu 2024 hafi yayo hari hatowe amagrenade ane yarateze ahari kabine y'amatara yishira hamwe Regideso, nkuko twari twabibahaye mu nkuru zitandukanye tubacishiriza kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Iyo soko nyine yaheruka kwadukamwo umuriro mu ijoro ryo kuwa 2 ukwezi kwa gatanu 2024. Umuriro watumye haba uruhombo rw'ibidandazwa bifise agaciro k'amafaranga arenga miliyoni 500. Nta matohoza yigeze akorwa kugira hamenyekane ibyari biteye uwo muriro. Bikabandanya bivugwa ko hari umugambi wo kuba uhari wo guturira iyo soko, ibituma abadandaza bahakorera baguma badatekanye. Twibutse kandi ko abadandaza bo muri iyo soko bamaze igihe bashikiriza ko isoko itunganijwe nabi cyane, nkuko duheruka kubashikiriza tunyuze kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, aho tubaha amakuru ahambaye cyane kandi amakuru mutigeze mumenya. Akaba ariyo mpamvu abategetsi bamwe na bamwe bagerageza kuturwanya, ariko nanone bikaba bitabakundira kuko twebwe turakorana n'ubundi n'abategetsi batari bakenga mu gihugu cy'u Burundi bashaka gushira ibintu ku murongo. Akaba aribo bagumye baduha amakuru y'ibiriko birabera mu gihugu cy'u Burundi, ariko ibiriko biraba birateye ubwoba kandi birasiga ubwenge bw'abanyagihugu, aho bemeza ko byanze bikunze iyi leta ataco ishobora kumarira abene gihugu. Tuve kuri amakuru arabana n'umutekano, amakuru yacu tabanarize mu ntara ya Kayanza komine Rango, aho abanyagihugu batabariza mugenzi wabo wakubiswe na mustanteri. Abanyagihugu barababajwe n'ibyakozwe no mustanteri w'iyo komine, barabyiyamiriza basaba ko yovuza uwo yahohoteye kandi akabihanirwa hisunzwe amategeko. Byose byabaye hirya y'ejo ku munsi wa mbere igenekerezo rya 27 ukwezi kwa gatanu 2027 ku mutumba Gikomero. Mustanteri w'iyo komine Darius Bahako kubwayo yaragiye gutora abanyagihugu bari bahohoteye bakubise umunyagihugu yitwa Josephine bamwagiriza ko ari umurozi. Yagiye akwaye abapolisi biwe kugira bace baja gupfunga abo banyagihugu. Mustanteri agiheza gufata abo banyagihugu, hari abandi bari bakugereye, bamwe bari bafise amatelefone mu maboko yabo. Icatangaje abari aho, Mustanteri Darius yaciye asimbira ku munyagihugu yitwa David Ndayisenga aba muri site Gikomero, asanzwe ari umunoteri agricole. Aramukubita bidasanzwe, amwagiriza ngo yariko arafotora imodoka ya Mustanteri yari ihejeje gupakira abo banyagihugu. Mustanteri afatikanije n'abapolisi bamugendanira barakubise uwo munyagihugu David n'inkindi kirimwo itsinda n'ikintu kirimwo insinga, acika ahinduka ikiruruma. Baca bagenda bamutwaye na telefone yiwe. Mustanteri yakubita uwo munyagihugu yongera amutera ubwoba ko azomukuza mu kazi. Abanyagihugu barangwa n'agashavu bariyamiriza iyo ngendo y'uwo Mustanteri kuko atari n'ijyambere ahohotera abanyagihugu mu kubakubita, basaba ko yavuza uwo yakohoteye kandi akabihanwa hisunzwe amategeko, byaba ngombwa akanabogozwa mu mabanga kuko ntaco ariko arafasha abene gihugu
kandi ariko arakora amabi atagira izina, akaba ariyo mpamvu bamwe mu Barundi bavuga ko ibi bintu bikwiye guhagarara kandi bigahagarara amaguru masha cyane, bitari ibyo leta izisanga abanyagihugu bari mu ibarabara bariko barayamagana. Abahembwa na leta batari ku kazi basabwa kwishikana bitarenze ukwezi. Venuste Muyabaga, umushikiranganji w'ikigega ca leta ushinzwe abakozi ba leta, umushikiranganji w'abakozi n'akazi Venuste Muyabaga atera akamo abakozi bahembwa amafaranga na leta batari ku kazi kwishikana mu kiringo kitarenze ukwezi. Ibi yabishikirije mu nama yakoresheje nabo mu bushikiranganji butandukanye ejo ku igenekerezo rya 29 Rusama 2024. Umushikiranganji w'abakozi n'akazi Venuste Muyabaga yaraye akoresheje inama nabo mu bushikiranganji butandukanye mu ntumbero kurabira hamwe ingene akazi kifashe n'ingene kongeda neza. Muri iyo nama umushikiranganji yarayimenyesheje ko miliyaridi 3 arizo zimaze kumenyekana ko zibwe mu guhembwa abantu batari ku kazi canke batakibaho. Muri ayo mafaranga yose miliyoni 52 gusa niyo zimaze kugarukanwa muri konte ya leta. Ayo mafaranga akaba yatanzwe n'abantu bishikanye gushaka kwabo mu gihe bamenyesheje ko bahembwa amafaranga atari ayabo. Umushikiranganji Venuste Muyabaga akaba yaciye ashiraho ikiringo c'ukwezi kumwe kugira abakozi bazi ko bahembwa amafaranga bazi neza ko batari ku kazi kubera bishikanye imbere yuko ico kiringo kirangira. Bitabaye uko abazofatwa ko bahembwe amafaranga batari ku kazi kandi ntibishikane bazofatwa nk'ibisuma byiba leta, bahanwe ku buryo bukomeye cyane. Benshi bati uwiba utuntu dutoya bamwita igisuma, ariko uwiba amamiliyaridi angana gutyo ntago abakiri igisuma. Ku butegetsi bwa CNDD-FDD akaba ariyo mpamvu bamwe n'abandi bavuga ko ibi biri kuba biteye ubwoba. Benshi bati ibyo Bob Rugurika yagiye avuga ku mutekano w'igihugu cy'u Burundi nibyo biriko birashaka gushika. Ibiriko biraba mu isoko ya Ruvumera byanze bikunze bifise aho bihuriye n'abategetsi bakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari ibitero byo guhungabanya umutekano biriko birategurwa n'akarwi k'iperereza. Bob Rugurika niko yatangaje, none biraboneka neza ko bigiye kuba byanga byakunda. Umuyobozi w'iradiyo RPA Bob Rugurika amenyesha ko hari ibitero byo guhungabanya umutekano biriko birategurwa n'akarwi k'iperereza kegereye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, bizoheza bikegekwa batavuga rumwe na leta hamwe n'igihugu cy'u Rwanda nk'uko biherutse kuba mu gisagara ca Bujumbura. Ibi yabishikirije mu makuru yo kuri radiyo RPA yo kuwa 24 Rusama 2024. Bob Rugurika avuga ko afise amakuru akwiye ava mu begereye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu mugambwe hamwe n'abari muri leta, avuga ko hari ibitero biriko birategurwa n'akarwi k'iperereza kugira babyegeke ku batavuga rumwe na leta hamwe no mu gihugu cy'u Rwanda. Bob Rugurika agira ati nyuma y'ibitero bya grenade biheruka kubera mu gisagara ca Bujumbura, amakuru dufise turiko turahabwa na bamwe mu begereye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, haba abari muri leta n'abari mu mugambwe eka mbere n'abasomambike biwe, bavuga ko hari umugambi wo guhungabanya umutekano bizokwegekwa ku batavuga rumwe na leta hamwe n'igihugu cy'u Rwanda. Uwo mugambi ugayitse uriko urategurwa mbere no mu ntara hagati mu gihugu, n'abariko barabitegura n'abazobikora barazwi. Abantu benshi bamaze kurambirwa n'ibiriko biraba mu gihe hari hakwiye kuboneka umuti w'ibibazo bihanze igihugu cy'u Burundi, na cyane cyane ubukene bwugarije abanyagihugu. Ibi bintu ntabyo bacifuza. Dusaba Ndayishimiye kureka uwo mugambi ugayitse, ahubwo atorere inyishu zihanze igihugu cy'u Burundi. Uwo arongoye iradiyo RPA abandanya avuga ko hari n'umugambi wo kugandagura uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni, ukozwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bakoranye n'iperereza ry'u Burundi. Bob Rugurika arongera ati mwarabonye ibyo bakoreye umukobwa wa Bunyoni bamusaba amananiza ngo akora impuzu zose igihe yari amugemuriye. Amakuru dufise ava mu begereye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko Bunyoni ashobora kwicwa umwanya n'umwanya kuko Ndayishimiye yarahiye ararengwa ko Bunyoni ategerezwa kwicwa. Rero umuryango wa Bunyoni wohagabira kuko ntawuzi inzira bagiye kubicishamwo, ariko umugambi wo kumwica urahari byanga byakunda. Iki gihe igihugu cy'u Burundi gifise ibibazo byinshi, haba muri politike no mu butunzi bikeneye
inyishu irama rero biteye isoni kubona hariho abaguma bashaka gusubiza Uburundi inyuma hakubuteza imbere. Abarongoye ubutegetsi bari bakwiye gukemura ibibazo bihanze Uburundi maze Uburundi bukagira ijambo haba mu karere nako yindi migabane, kandi birashoboka. Ikibuze ni ishaka no gushaka ndetse no gukora ndetse n'umuyobozi ukwiye. Banywanyi bacu, ibihe byiza nibyo ndabipfurije.